Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Nshuti bakunzi b'ibiganiro bya Saveur Divine, ndabaramukije. Muri kumwe na mwene so Pasteur Nestor Nsengiyumva. Usangire amajambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ca 23 ku murongo wa 12 haravuga ngo: uzokwishira hejuru azocishwa bugufi, kandi uzokwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Turamaze iminsi turiko twumva amajambo y'Imana muri rino yinga afatiye kuri iri jambo ryo kwicisha bugufi. Bene data banyitangiye imbere baragiye bavuga byinshi ku kwicisha bugufi, haba ku nsobanuro zo kwicisha bugufi, haba ku nyungu zo kwicisha bugufi. Nanje nagomba nongere ko bikeya mvuga ngo kwicisha bugufi ni ukwifata nk'aho ungana n'abandi kandi ubaruta. Kwicisha bugufi ni ukwifata nk'aho uri mutoya kandi wari munini canke wari mukuru. Kwicisha bugufi ni ukwifata nk'aho ufise bike kandi uri umutunzi. Kwicisha bugufi ni ukwifata canke ni ukwibona nk'aho uzi bike kandi uri umunyabwenge akomeye. Kristo Yesu yariko aratanga inyigisho ku bijanye no kwishira hejuru kw'abafarisayo. Abafarisayo bari abantu bakunda intebe z'imbere z'icubahiro, bakunda kugira ko bagirwa ko bwakeye, bakunda amazina ariya yo hejuru y'abarurangiranwa. Ariko Kristo Yesu yerekana ko umuntu wese yishira hejuru azocishwa bugufi, ahubwo ugomba icubahiro, ugomba gushigwa hejuru yicisha bugufi. Reka rero ku majambo bene data bavuze basunitswe na Muhemu Yera, nanje nongere kw'iri jambo rivuga ngo ukwicisha bugufi ni inkomezi zibashisha umuntu canke zishoboza umuntu kunesha. Kwicisha bugufi ni inkomezi zibashisha canke zishoboza umuntu kunesha. Ubwa mbere, kunesha iki? Kunesha amanyama n'ubwibone. Iyo umuntu amaze kugira amanyama, iyo umuntu amaze kugira ubwibone, ubwo nyene muri we haba hamazeyo kwinjiramwo kamere ya Satani. Abamaze gusangira kamere mere na Satani. Kuko dusomye mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli muri kiriya gice ca 28, duhere ku murongo wa 12, murabe ingene, reka duhere ku 11 niho twohumva neza. Murabe ingene Satani ari we soko ry'amanyama n'ubwibone. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kunzako riti: mwana w'umuntu, cura intimba uririre umwami w'Itiro, umubwire uti uko ni ku mwami Uhoraho agize ati: ni wewe warakaminuza ka vyose, wuzuye ubwenge
ukaba mwiza vy'agahore. Wari muri Edeni mw'itongo ry'Imana, wisakaye utubuyenge twose tw'igiciro kinini twitwa Odemu na Pitida na Yahalomu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Nofekina na Bereketi bo n'izahabu. Ubuhanga bwo kubaza udushako tw'ingoma n'imyironge bwari iwawe, vyari vyarateguwe umunsi waremwako. Wari umukerubi usizwe amavuta, ushanje amababa, kandi nagushizeho uba ku musozi wera w'Imana, wacuragiza hagati y'amabuye yaka umuriro. Waragahore mu ngeso zawe zose uhereye umunsi waremweweko gushitsa igihe ibigabitanyo vyakubonetseko. Ibitayega vy'ibidandazwa vyawe vyatumye wuzura umujyano, maze uracumura. Nico catumye nguhinda nk'igihumane, nkagukura ku musozi w'Imana. Narakugesheje yewe mukerubi ushanje amababa, ngukura hagati ya mabuye yaka umuriro. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishira hejuru. Igitinyiro cawe nico cononye ubwenge bwawe. Ngutsinze hasi, nkurambitse imbere y'abami, ngubabere akabarore. Aya majambo yaragombye kuvugwa kuri Satani. Bibiliya yatweretse ngo yari umukerubi. Umukerubi ni umwe mu migwi y'abamarayika bo mw'ijuru, ariko kandi ngo yari yarahawe iteka n'icubahiro biteye ubwoba, ku buryo ngo yatambuka hagati y'utubuyenge twaka umuriro hagati mu mazahabu, ngo mbere ari umukerubi ashanje amababa. Ijambo ry'Imana rero atubariye ngo mu nyuma aza kwadukwako n'amanyama n'ubwibone. Usomye ku murongo wa 6 ahanyene havuga ngo nuko rero uko niko Umwami Uhoraho hagize ati ko wagereranije umutima wawe n'umutima w'Imana. Numva ngo agenda ahantu, yishira ahantu ho kwiringaniza n'Imana, yigira Imana. Ngivyo nivyo vyatumye Imana ikimwirukana, imukura muri ca kibanza ciza, imukura muri ya mabuye no muri twa tubuyenge vyaka umuriro, ngo ahindigwa hanze, agenda nk'igihumane. Rero kwicisha bugufi ni inkomezi zibashisha umuntu gutsinda bene iyo kamere Satani agomba gushira mu bantu b'Imana. Kwicisha bugufi ni inkomezi zishoboza umuntu gutsinda kamere muntu. Muri Zaburi ya 51 umurongo wa 5, umusavyi w'Imana Dawidi yavuze ngo raba nabumbanywe ukugabitanya, mu vyaha niho mama yamvyariye. Muri rero ndemanwa z'abana b'abantu hari ikintu citwa ngo jewe uranzi, jewe mwene naka, jewe umunaka, jewe umuryango w'abanaka, n'ibindi nk'ivyo. Undi musiguzi yadusiguriye avuga ngo iryo jambo jewe ngo urishize mu gifaransa ngo ni moi rigizwe n'indome zitatu, M, O na I. Aca avuga ngo iryo jambo risobanurwa ngo maladie d'orgueil incurable. Ngo M ni maladie, O ni orgueil, I ni incurable. Ngo ni ingwara y'amanyama, ni ingwara y'ubwibone, ni ingwara yo kwishira hejuru bidavurika. Rero iyo wicisha bugufi, wifata nk'aho atari wewe, wifata nk'aho atacuzi kandi uzi byinshi, bivana n'aho uri, bivana n'ivyo ushitsemwo.
bivana n'ikibanza urimwo, bivana n'ibituma. Wifata nk'aho ataco ufise kandi uri umutunzi akomeye, wifata nk'aho uzi bike kandi uzi vyinshi, wifata nk'aho uri mutoya kandi wari mukuru. Ivyo rero biba bigushikanye ku rugezo rero rwo kugwanya no gutsinda ya kamere k'imuntu yitwa jewe. Kandi kwicisha bugufi, bene data, nagomba kubabarira ngo ni inkomezi zisunika umuntu, ni inkomezi zijana umuntu ahantu ho kumvira Imana no gushikira ivy'Imana yagusezeraniye. Mfatira akarorero kuri Aburahamu, sekuruza w'abizera. Usomye mu Itanguriro mu gice ca 13 ugahera ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 13, uzobona ingene Aburahamu yicishije bugufi imbere y'umuhungu wabo Loti. Ijambo ry'Imana ritubarira ngo abo bagabo barabatunzi, bafise ubutunzi bw'ibitayega. Aburahamu yari afise ibitungwa vyinshi, Aburahamu yari afise amafeza, yari afise amazahabu. Mugabo ngo abungere babo baratata bapfa amaragiro. Ijambo ry'Imana ritubarira ngo Aburahamu yicisha bugufi imbere y'umuhungu wabo. Kandi twibuke ko Loti yari yakurikiye Aburahamu atahamagawe, wari yarahamagawe yari Aburahamu. Mugabo Aburahamu yicisha bugufi aramubwira ati "Yako abungere bacu batata, ejo nawe twazohava dutata, igihugu ngico kiri imbere yawe. Ukaja ibumoso ndaja iburyo, ukaja iburyo ndaja ibumoso." Nimwibaze namwe kwicisha bugufi imbere y'umuhungu wanyu. Ngo Loti ngo acaritegereza heza harusha ahandi, abari hacagura ajaho. Kwicisha bugufi ziba inkomezi zatumye Aburahamu abona ingene ashikira ivy'Imana yamusezeraniye. Kwicisha bugufi, bene data, ndagomba ngo ahubwo natwe bitubera ingeso, bitubera umwifato, bitubera igikorwa, bituhe inkomezi zo gutsinda kamere za Satani n'ibikorwa vyiwe, kamere k'imuntu ndemanwe itari nziza, kandi bibona ingene izo nkomezi zidushikane kumvira Imana no gushikira ivy'Imana yadusezeraniye. Akarorero kasumba ubundi bwose twagahawe na Kristo Yesu, yicishije bugufi akagamburukira Imana, agashika no ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba, apfira ibyaha byacu kugira ngo natwe tumwigire ko atubera akarorero. Mana yo mwijuru ibamfashirize, Mana yo mwijuru ikumpera izo nkomezi zigushikana ku rugezo rwo gutsinda kamere ya Satani no gutsinda ndemanwa yawe, ahubwo bigushikane ku kubaha Imana, kumvira Imana, ngo uzobone ingene ushikira ivy'Imana yagusezeraniye. Ndabigusabiye gutyo, nanje ndavyisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.